Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabahaye mwaramutse mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, ikaze ni gwanyu muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya gatatu gushika ku genekerezo ry'icenda Myandagaro. Amakuru mutegurirwa n'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru, akaba agizwe n'ingingo zikurikira. Nyenicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye-Ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, yarasangiye inkuka y'imisa n'abakristu bo muri paruwasi yitiriwe abamaratiri b'i Buganda yo mu Gasura, hari ku munsi w'Imana igenekerezo ry'icenda Myandagaro. Ihimbazwa rya yubile y'umwakaka mu muryango w'ababikira bene umukama. Ido nido y'ano makuru ni mukanya utwade kaze nje ngirande yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Nyenicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye-Ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, yarasangiye inkuka y'imisa n'abakristu bo muri paruwasi yitiriwe abamaratiri b'i Buganda yo mu Gasura, hari ku munsi w'Imana igenekerezo ry'icenda Myandagaro. Ni inkuru ya Oswald Manirankunda. Inkuka ya misa yo kuri w'Imana igenekerezo rya 9 Myandagaro muri paruwasi Gasura yaranzwe n'akanyamuneza kadasanzwe ko yaherejwe n'umwongere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, Nyenicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye-Ubusa. Mu mwanya w'ijambo ry'Imana, umwongere yasiguriye abakristu ijambo ry'Imana afatiye ku manuzi Eliya aho yagiye ku musozi w'Imana Orebi ahunga, maze Imana nayo iramwiyereka. Tumwumvirize. Baciye rero batubwira ingene by'ukuri iyo Mana yahavuye imwiyereka, kandi ngira ngo ahanyene niho twogira ico dukuyemwo. Mu bisanzwe Imana yari isanzwe izi irabonekera abantu mu bintu biteye ubwoba. Ibi nyene batubariye y'Imana igira iboneke, kera bari bamenyereye yuko habanza kuza nyene umuyaga w'ibihuhusi, ikintu kigihimvya isi, bakumva nyene ko ari ya Mana mugenza byose igira iboneke. Burya rero ivyiyumviro byacu birashobora kutubuza guhura n'Imana, kuko twama dufise uko tuyumvira Imana, hanyuma tukagomba yuko uko tuyiyumvira ariko yoheza ikaca itwiyereka uko nyene. Ijambo ry'Imana, amasakramentu no mu bantu, umwungere kandi yatweretse ko ari ibimenyetso bitatu bikuru bikuru bituma duhura n'Imana Ecclesia yatwibukije. Dusozera tubamenyesha kandi ko ryari rya mbere umwongere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura aza guhimbariza umunsi w'Imana muri paruwasi ya Gasura. Gasura, Oswald Manirankunda ku bwa Sedicom. Amakuru ya yubile mu muryango w'ababikira bene umukama, inzamba ya yubile yarasamiranye aho bari mu ngoro y'Imana yo muri paruwasi yitiriwe Mikayeli Mweranda, aho hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 Myandagaro uyu mwaka, aho ababikira bo muri uwo muryango bari baramutse bigina yubile y'inzahabu y'imyaka 50 uwo muryango umaze. Kabaye n'akajya ho gushikiriza indagano muri uwo muryango. Inkuka y'imisa yo gukengurukira Imana kuri iyo yubile yarirongowe na Nyenicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye-Ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, ari kumwe n'umwepiskopi w'inararibonye Nyenicubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye, kumwe kandi n'umwepiskopi wa Diocese ya Bubanza Nyenicubahiro Musenyeri Yohani Ntagwarara. Muri ivyo birori kandi hari icegera c'umwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Ruberinyange, be n'icegera c'umwepiskopi wa Diocese ya Ruyigi, n'abasaserdoti n'abihebeye Imana hamwe n'abakristu barayike, harimo n'abana bo mw'irerero ryitiriwe Kizito Mweranda n'abatama n'abatamakazi bafashwa n'uwo muryango. Umwanya w'isiguro y'ijambo ry'Imana, Nyenicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye-Ubusa yabwiye abo babikira ko adakekeranya ko uwo mwaka wa yubile wabaye akaryo ko gusubiza amaso inyuma ngo bakenguruke urukundo rw'Imana, bongere barimbure Kaburyango ngo babone aho bakuye inkomezi zo kujabuka ibisebuzi. Sinkekeranya ko uyu mwaka wa yubile wabahaye n'akaryo ko kwirimbura bwa muryango
kugira ngo mubone aho mwagiye murakura inkomezi zo kujabuka ibisebuzi no guhava mugakura mu gihe shetani yagomba kubazingamika. Nta nkeka mu myaka 50 ibihuhusi byarabahuhutiye, bihuhutira mu banyamuryango, byongera bihuhutira mu muryango. Mugabo mwebwe nyene mwarabonye ahari ubukomezi nyabwo kugira ngo mwihevyi akomeze urugendo rwiwe n'umuryango ugumuhagaze neza. Burya ukwihebera Imana ntiguhagaze imbere ya byose kubikorwa. Ukwihebera Imana guhagaze nyabona ku mutima gumunywanye n'Imana muri byose kandi igihe cyose. Agasabwa muri ivyo birori vya yubile hari haramutse hari abanovisi 9 bashikiriza indagano zabo za mbere, be n'ababikira 4 bahereza Imana ubuzima bwabo bwose, be kandi n'ababikira 3 bahimbaje yubile yabo y'imyaka 25 bamaze muri uwo muryango. Mama Justine Niyongere yashikirije indagano za mbere, yavuze ko ahimbawe cyane kubona yashikiriye iryo banga ryo kwihebera Imana. Mba mpimbawe cyane no kuba nashikiriye ibanga, narinda ririndiranye igishika n'akanyamuneza nyene. Ikimbaye gusumba ikindi nuko shikirije indagano zanje za mbere mu muryango wa bene umukama, mu gihe nyene uwo muryango ukwije imyaka 50 ututse. Twaravuganye kandi n'uwashikirije indagano z'ubuzima bwiwe bwose, Mama Consolata Sindayigaya, yamenyesheje ko ahimbawe nuko yasubiye kunga isezerano n'umukama. Cyane mpimbawe nuko nasubiye kunga isezerano kumwe n'umukama mu kumuhereza ubuzima bwanje. Ntaco nishimiye kindi gishoboka atari umukama. Nawe urongoye uwo muryango, Mama Revokata Nizigiyimana, yavuze ko ahimbawe no kubona ivyamwa vya yubile. Muri myaka 50 turafise akanyamuneza kenshi k'umutima karanga w'umuryango, uko nyenicubahiro umwepiskopi Mikaeli Ntuyahaga yavyifuje akabishikiriza ababikira ba mbere, bikaja no mu ntumbero y'umuryango wose, nuko ako karanga mutima gushika uyu munsi kariko karama ivyamwa. Ivyo vyamwa navyo si bindi n'ubutumwa turangura, dufise ingufu tuvoma mu nkuru nziza, tugaheza tugafasha abagendana ubumuga, abageze mu zabukuru, gufasha urwaruka mu mashuri, kwigisha ijambo ry'Imana mu mavuriro. Ivyo rero turabona ko harimo ivyamwa vyinshi. Uyu munsi umuryango urafise imibano irenga 30, ababikira bariko barababa 200, urafise ubutumwa mbere inyuma y'imbibe z'u Burundi, mu gihugu c'Ubutaliyano, mu gihugu ca Kongo hari umubano mutoyi utarashinga imizi, utaremerwa mbere n'amategeko. Mu Budagi nyene turafiseyo ababikira, naho nyene Imana ibishatse tuzohava dushinga umubano. Umuryango w'ababikira bene umukama watanguriye mu gihugu c'u Burundi mu mwaka wa 1970, utangujwe n'umwepiskopi wa mbere wa diocese ya Bujumbura, nyenicubahiro Musenyeri Mikaeli Ntuyahaga, ubu yashengeye Bukama. Karakanyamuneza muri Paroisse Muramvya, aho ku munsi wa 6 igenekerezo rya 8 Myandagaro, umusaserdoti Etienne Ntakarutimana yararamutse akengurukira Imana ku ngabire y'ubusaserdoti Busuku aherutse kugabana hari ku igenekerezo rya 18 mu Kakaro muri Paroisse Rugazi, ari kumwe n'abandi basaserdoti mu minwe y'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, nyenicubahiro Musenyeri Gervase Bashimiye ubusa. Idonido na Tarsis Kantungeko. Iyo nkoka y'imisa yo gukenguruka yatanguye igihe cy'isaha 5 z'umurango kw'ishuri ry'itabariro rya Masango rikokira Paroisse ya Muramvya, aho umusaserdoti asanzwe avuka. Iyo nkoka ya misa ikaba yatangujwe n'urugendo. Ijambo ry'intangamarara ryashikirijwe na patiri mukuru wa Paroisse ya Muramvya, yarahaye ikaze abashitsi bahire n'abakristo bose baje gushigikira uwo musaserdoti, abaje bava mu mihingo itandukanye, abipfuriza kuja kumererwa neza umwanya wose baja kumara muri ico kibanza. Mu nsiguro yiwe, Patiri Yeremiya Bukene yashikirije yuko umusaserdoti ari ingabire Imana iha abantu, ko kandi ubusaserdoti ari banga rikomeye cane. Tumwumvirize. Muzukuri iri banga ni banga rikomeye cyane. Twagomba kwifuriza Padiri Stefano ko yoba ingabirano inyishu kuri twebwe. Patiri Etienne Ntakarutimana nawe ubwiwe yarashikirije ijambo ryo gukengurukira Imana hamwe n'imigwi itandukanye y'abantu bamubaye hafi mu bihe bitandukanye. Uno munsi uri hejuru abandamutse nkengurukira Imana kumwe n'umuryango w'amaraso hamwe n'umuryango w'abakristo ba Paroisse Muramvya kuri iryo teka ringana rityo natewe n'Imana. Ndakengurukiye cyane iyo Mana itanga idato y'ubitera iteka, iyo yangomwe nari nta ntege itanshinga kumushikiriza w'amateka yayo. Ndakengurukiye
yasabye umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura we Imana yaciye ko agaheza kanyatira. Ntihashimirwe abasaserdoti twabanye mu maparuwasi atandukanye, abandeze mu maseminari na cyane cyane abagiye bararangurira ubutumwa muri paruwasi yacu. Ndakengurukiye cyane abigisha banderanye ishyaka n'umwete. Ndakengurukiye abavyeyi umwitwarariko udasanzwe bangiriye gushika nshike kuri iri teka. Twabamenyesha yuko iyo nkuka ya misa yari yitabwe n'abasaserdoti b'imvukira za paruwasi ya Muramvya n'abaje bava mu yandi maparuwasi atandukanye hamwe n'abihebeye Imana n'abakristo baje bava mu mihingo itandukanye. Iyo nkuka ya misa yarangiye mu kanyamuneza bakengurukira Imana. Muri ico kibanza nyene hahavuye hakurikira agatutu no kwiginana. Ku bwa Sedicom Tarsise Kantungeko, paruwasi Muramvya. No muri paruwasi ya Munanira, Patiri Yohani Maria Shadrack Nduwimana yahereje inkuka y'imisa y'ubukengurutsi umunsi w'Imana igenekerezo rya 2 Myandagaro Idonido na Gordien Kanyegeri. Mu ijambo ry'ikaze, Padiri mukuru wa paruwasi Munanira Nitunga Deo yarashimiye cyane umuryango n'inshuti ba Padiri Nduwimana Jean Marie Shadrack ati kanatsinda umusaserdoti n'ikirumara mu muryango w'abakristo. Mu nsiguro yuzuye impanuro n'indemesho kuva mu ntango gushika ihere, Padiri Elize Ntungimana ati turanezerewe kuza kwigina ubusaserdoti busuku bwa Padiri Nduwimana Jean Marie Shadrack. Yarasabiye Padiri Shadrack kwamana n'uwamutoye mu bihe vyose. Twaje gufasha Padiri Jean Marie Shadrack gukengurukira Imana. Iyo Imana itanga idatora witeka, Imana itanga ititangira itama, Imana iduha tutaguze. Padiri Jean Marie Shadrack yarasomegano atayiguze, itangwa n'Imana. Iryo teka ntawe ugiha, ni Imana itera uwo ishaka. Mu ijambo ryiwe, Padiri Nduwimana Jean Marie Shadrack yarakengurukiye Imana yohisemwe umuntu amagara make nkawe imushinga itunga ridatituka. Yarashimiye kandi abamufashije ahereye ku bavyeyi biwe hamwe n'abamwigishije bose. Tumwumvirize. Bakengurukira Imana bwa mbere yo yahisemo umuntu w'amagara make ngo yishinge ibanga n'itunga ridatituka kandi ntiriboreye birengeye umwana w'umuntu. Abavyeyi banyibarutse bakanderesha indero Rukristo bakaba batambereye intambamyi kuri ego nashikirije Imana umuhamagaro wayo. Nkakengurukira kandi abigisha banyigishije kuva ngitangura umwaka wa mbere gushika ndangize amashure ayisumbuye hamwe n'seminari nkuru. Ndabasaba ko mubandanya mushikikiza igisabisho nk'uko mwamye, kuko kimwe no kuronka intahe ikindi no kuyigendera. Padiri Anastase yasarukiye abihebeye Imana bavuka muri paruwasi Munanira yakeje Padiri Jean Marie Shadrack amuhamagarira kuja muri uwo muryango. Kaze umugwi w'abihebeye Imana n'abasaserdoti bavuka muri paruwasi Saint Michel ya Munanira. Kaze dusangire ubuzima n'ubutumwa, kaze dusangire kandi kwegera Yesu, tumuhimbare uko turi imbere yiwe. Twomenya ko kandi ivyo birori vyatewe iteka na Musenyeri Ruberinyange Anatole, icegera c'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura. Ubwa Sedicom Kanyegeri Gordien, paruwasi Munanira yitiriwe Umweranda Michel. Tubandaniza n'amakuru mu gisata c'inyigisho. Mu gihe Eklezia Katolika iriko iritegurira guhimbaza umunsi mukuru w'iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya, bwibutsamana bwa diocese nkuru ya Bujumbura bufise mu butumwa bwabwo ukwitwararika ubuzima ndoramana bw'abakristu b'abakatolika bari mu muce w'incabwenge, bubicishije kuri Patiri Symphorien Uwimana n'umupfasoni Lea Pasikazi Nzigamasabo. Bwaratanze inyigisho kuri uwo mugwi w'abakristu umunsi w'Imana igenekerezo ry'icenda Myandagaro ku civugo kigira kiti Bikira Mariya n'ubutumwa bw'umukenyezi. Ni inkuru ya Michel Nibitanga. Ufise iki ushobora gukoresha ngo habe gusubiza hamwe ko Barundi? Ico ni kibazo umwe mu batanze inyigisho mufasoni ya Pasikazi Nzigamasabo yabajije incabwenge zaraho zigizwe n'abakozi ba leta, abikorera twabo mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu be n'indongozi mu nzego zo hejuru mu gihugu. Iryo hano rikaba ryabereye mu kigo c'ishuri ryisumbuye Lycée ryo mu Nyakabiga. Patiri Dieudonne Nibizi arongoye ubwo bwibutsamana niwe yasiguriye abanditsi n'abamenyesha makuru baraho
ijambo intumbero nyamakuru yatumye hiyumvirwa iyo nyigisho. Umugore kuva na kera no mu bihe bikomeye mu by'intwaro muri Israeli eka no mu bihugu bitandukanye abagore bamye baterera cyane. Nongahi wacu Burundi rero twifuza yuko nivyo twako turazirikana ko umugore umupfasoni wese ahari yoterera kugira ngo abantu batanye basubize hamwe yofata umuntu wese nk'umwana wiwe. None umugore wese ahari Imana yahayongabirana yo kuba umuvyeyi nawe nyene yo kumva yuko arungikwa n'Imana mu gihugu kugira ngo atange ubuzima aje hagati imbere y'imiryango ibiri anywanisha abantu. Mu nyigisho ya mbere Patiri Semforio w'Imana abanje gusigura ico Eklezia Katolika ishingiye ko mu kumugira umuhimbazo w'agakura yaciye ashimikira ku bizirikanwa bitatu arivyo Bikira Mariya wariwe ubutumwa umukama yamushinze be no kwemera kuwe ko ishaka ry'Imana riranguka kwashoboye kuzanira isi yose urukiza. Rero yaciye avuga ukuntu yabaye akarero ko ashoboye ubutumwa bwo kunywanisha kuko ngo yanywanishije abo mu ijuru n'umuntu yari yabacumuyeko ngo uko kwanywanisha kwabereye mu biganiro byari bihagarara n'umumarayika Gabriel yatumwe n'Imana kurya umugambi w'Imana wo gucungura umuntu uraheze urashoboka. Naho mu nyigisho ya kabiri mufasoni Lea Pascasia Nzigamasabo asanzwe akora mu mugwi w'igihugu jejwe ukuvugana ukuri no kunywanisha abarundi CVR yavuze ku ruhara rw'umukenyezi mu kuba umutumwa wo gusubiza hamwe no kunywanisha abarundi yigana kandi Bikira Mariya muri ubwo butumwa. Uwo mufasoni yatanze kuturorero abakenyezi bavuga muri Bibiliya bage barabahizi mu kunywanisha bene wabo no mu kuzanira neza ihanga ryabo. Yashize aho n'uturanga tumwe tumwe nubwo dufatwa na benshi nk'intege nke duheza tugahinduka inkomezi hihweje ico dukunda gushikako nihinduka ry'ibintu ku isi. Ibikorwa vy'uwo munsi byasozerewe ku nkuka y'imisa yari irongowe na Musenyeri Jean Louis Nahimana ari kumwe no musaseredoti yatanze imwe mu nyigisho n'abandi basaseredoti babiri bari muri ubwo bwibutsamana. Mu gisabisho ciwe Musenyeri Jean Louis Nahimana akaba yasabye ko akarero kabikira Mariya ko muri kirizo ncabwenge ngo zikoresha ubasha bwazo mu kuba abanywanisha abarundi by'ukuri. Michel Nibitanga mu ihwaniro ry'ubwibutsamana bw'incabwenge ku bwa Sedicom. Ku munsi wa gatandatu genekerezo ry'indwi Nyandagaro muri Paruwasi yitiriwe Yosefu Mweranda yo mu Ngagara haratanzwe inyigisho ku bahurikiye mu muvukano w'imigwi y'abaririmbira bo muri iyo paruwase. Iyo nyigisho yatanzwe na Furera Superior Nibigira mu Furera wo mu muryango w'abafurera bene Paulo. Idonido na Daniela Keza. Ahawe ikaze na Patiri Fabrice Sinzoyiheba ajeje ugwaruka muri Paruwasi ya Yosefu Mweranda. Ernest niyo nkuru ajeje urwego rukuru rw'abaririmbira aratumenyesha intumbero n'iciyumviro c'izo nyigisho tumumvirize. Nyinshi twateguye mu rwego rwa Fraternisation des Chorales twavyumviriye mu ntumbero yo gukomeza ubutumwa mu makorale. Hanyuma kubera makorale ari menshi twagombye kuyafata nka korale imwe kumva umenga n'umunani mugabo twe tugize korale imwe aho turi tukumva ko turi umwe tukumva ko turi abana ba mugabo umwe ko dusangiye Imana imwe dusangiye kuririmbira umuntu umwe Imana imwe Imana imwe rudende. Furera Superior Nibigira watanze inyigisho yaratubwiye itandukano riri hagati y'umuririmbira-mana hamwe n'umuririmbyi. Mbere aranatubwira akaranga n'ubutumwa bw'umuririmbira-mana. Muri abo baririmbira-mana baraho muri izo nyigisho twaregereye umwe muri bo bitariho Bruce aratubwira ico yasigaranye muri izo nyigisho. Nashoboye gutahura yuko twebwe aho mu makorali turabaririmbiramana tutarabaririmbyi. Ivyo vyamfashije kumva yuko nkwiriye kuba umuntu w'indani cyane cyane mu gisabisho bigatuma ivyo ndirimba binyereka intumbero nziza yo kwegera umukama. Ndatahura nuko rero indirimbo numvise ko ari ikintu gikomeye cyane no mu gihe ushaka gusaba ikigombo Imana cyangwa ushaka kwishimira. Twubamenyesha ko mu rwego rukuru rw'abaririmbira-mana bo muri Paruwase yitiriwe Yosefu Mweranda yo mu Ngagara atari rya mbere hatunganwa izo nyigisho. Mbere kwigenekerezo rya 29 Nyakanga 2020 hariho igikorwa catunganijwe cyo gusukura ingoro y'Imana be n'impande yayo. Daniela Keza, Paruwase Ngagara. Ku magenekerezo y'indwi 8 n'icenda Nyandagaro umuryango w'abihebeye Imana witiriwe Chemin Neuf wo muri Paruwase Yohani Batista Mweranda waratunganije ihwaniro ry'ugwaruka ryitiriwe Ici Festival mu kigo cy'uwo muryango mu ntumbero yo guhuza ugwaruka ruvuye mu mihingo itandukanye. Idonido na Emmanuel Ndagijimana. Iryo hwaniro ryari ryitabiriwe n'ugwaruka ruvuye mu mihingo itandukanye no madina atandukanye hano mu gisagara ca
Bujumbura ruri mu rugero rw'imyaka ya 18 na 30. Umutumire yari yatumiwe muri iryo hwaniro ariwe Pasteur Marc Kagisye yaratanze inyigisho ifatiye ku migenderanire urwaruka rutegereza kugiriranira n'Imana kuruta ibindi byose. Yarongeye arabamenyesha ko bategereza gusubiza hamwe n'Imana kwerega kenshi gashoboka kuko basanzwe ari bo bagwa mu bicumuro cyane kurusha abandi. Urwaruka twaganiriye rwaratumenyesheje ico izo nyigisho zabazaniye tugumvirize. Bari nyene tugende kuryoherwa ko festival mugabo ikintu nabonye camfashije plus ni gukura mu Mana. Turilimita plus mu Mana kuko tuvuga ati mu Mana nta kuryoherwa. Mu Mana ni vya bindi nyene spirituelle. Donc umenga ni ibintu biri limite. Narashoboye kubona yuko mu Mana ushaka kuryoherwa naho nyene. Ubwo bucuti hagati y'Imana n'abantu, hagati y'Imana na jewe, nico rero kenshi nka jewe umujene naje ndondera kandi byamfashije kusubira kwinjira muri jewe kugira ngo nganire na Yezu Kristo. Mama ni n'abatungwa nayo umwe mu batunganije izo nyigisho twaganiriye yaratumenyesheje intumbero yazo tumwumvirize. Intumbero ya Ici Festival mu kuyigira twiyumviriye ikintu co huza abajene benshi. Novuga ati harimo ibintu bibiri, harimo evangelisation n'ivyo mugabo harimo kuryoherwa. Hariho rero imyanya yo kuba mu bintu bitandukanye, imyanya yo gusenga, yo gusabikanya mu migwi mito mito no gukina amaje menshi cyane. Twaramubajije ico baba biteze kuri urwo rwaruka nyuma yo kubahereza izo nyigisho, dusubire tumutega abiri. Intumbero yacu rero ara ya festival nuko uwo muntu yaje asanzwe asi Kristo yo mumenya gusumvya, umuntu yaje atazi ivyo yarajemwo kubera yaje kubera umugenzi we yamubari ahabonera akanyamuneza, ahabonera umuvukana hamagashaka kumenya Kristo gusumvya no kugenda kuba icabona ca Kristo, kuba umukunzi wa Kristo gusumvya. Aho twamenyesha ko iryo hwaniro risanzwe riba ku mwaka mu gihe cici, ry'uno mwaka rikaba ryari rigira irya kane. Paruwasi Yohani Batista Mweranda Emmanuel Ndagijimana ku bwa Sedicom. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imibano. Amashirahamwe 31 ahurikiye muri koperative Umwana Suwumwe ikorera muri zone Kanyosha ifashijwe n'inyigisho z'umugambi nawe nuze wishirahamwe ryitaho ineza y'abana FVS Amad Burundi yararonkeje ibikoresho by'ishuri abanyeshuri bangana 1250 bo muri zone Kanyosha aho hari ku munsi wa gatanu igenekerezo ry'indwi Myandagaro kw'ishuri shingiro rya Kanyosha ya mbere. Idonido na Gonzalve Ntashimikiro. Kiretse bari baserukiye mu mashirahamwe ari mu runani y'Umwana Suwumwe ngo rubanza rwari rwatewe iteka n'abajeje intwaro umutekano n'indero ku rwego kwa Komine Muha. Eka mbere n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba yari yaserukiwe. Mwari bitavye ivyo birori kandi harimwo n'umufasoni Space Nihangaza aserukira ishirahamwe FVS ari naryo ryigishije ayo mashirahamwe. Bamwe bahurikiye muri urwo runani baratubwiye ingene batunganya ibikorwa vyabo, bongera batubwira n'ukuntu bashitse kuri ico gikorwa cyo kwegeranya amakaye bama batanga buri mwaka imbere y'uko umwaka w'ishure tangura. Ishirahamwe turahura kane mu kwezi tugakotiza tukagira bimwe bita kuziganya. Rero twaze kuziganya turaguranana tugaca dukotiza n'amahera yo kugira tuziganirize umwana wantaho nikora n'umwana w'imfuvyi. Ishirahamwe rero rimwe ryose tegerezwa kuba rifise abana rifasha, twaba twaje tubazanye. Twebwe rero mu ishirahamwe ry'iwacu tubirabe twaba turiko turafasha abana bangana na 38. Buri mwana wese muri abo bana twiyangaje gufasha za kumuha ibikaye 10 umwe. Kravendi Kuriyo n'umuyobozi w'indero muri Komine Muha yarakengurutse kw'ico gikorwa ciza cyakoze nayo mashirahamwe, yongera atera kamo n'andi mashirahamwe kofatira kwa karorero. Eka mbere uwo muyobozi w'indero muri Komine Muha akaba yarateye akamo urwaruka rwaronkejwe ayo makaye abasaba kuyafata neza kandi akabasaba no kwiga neza. Tubamenyeshe ko abari bateye iteka ivyo birori bateye intege ayo mashirahamwe bongera babasaba kubandanya bitaho neza y'abana. Abo bana nabo bagasabwa gukorana umutima w'ikigongwe n'urukundo kugira ngo nabo bazofasha abandi muri kazoza. Mu Kanyosha, Gonzalve Ntashimikiro ku bwa Sedicom. Hamande ya paruwasi yitiriwe Mama Teresa w'Ikarikita yo mu Ruziba ku munsi wa mbere igenekerezo rya 10 Myandagaro hazinditse uruhagarara bivuye ku bikorwa vyo kubaka mu itongo rya paruwase. Damien Ciza umukuru w'inama nkuru ya paruwase yitiriwe Mama Teresa w'Ikarikita Mweranda avuga ko ico kibazo kizwi n'abajejwe intwaro. Ni nkuru ya Donatien Nzitonda. Igihe twashika isaha 3 zo mu gitondo twasanze umwunganizi wa patiri mukuru ariwe Patiri Emmanuel Nkengurutse ari kumwe n'abajejwe umutekano. Intandaro ya byose ngo n'umuntu yari karubaka myitongo bivuga yuko ari rya paruwase ariko ngo urubanza rw'itongo ngo rukaba rukiri muri sentare. Ciza Damiano umukuru w'inama nkuru ya paruwase arabitubwira. Hamaze
hamaze iminsi mbere haheze nk'indwi ivyo bikorwa bitanguye kubaka mbere bariko bubaka ku nzu yari mu matati bashaka kuyisanura turabibankira turasaba chef de quartier kugira ngo ababuze arababuza mugabo akaguma batamwemerera niho bwa nyuma yahava azananye n'abapolisi mbere barafata abakozi babiri muri abo bari bagize iminsi babuzwa gukora barabajana bukeye abakozi twarababonye ho kubandanya bubaka kuri ako kazi ahubwo bace batangura kubaka uruzitiro rw'iryo tongo riri mu matati. Ku majambo avuga yuko paruwase yo bishaka kurengera aba mu icungararo yaho Ciza Damiano agira ati paruwase nta na rimwe ntaho yigeze ntizigera mbere no muri kazoza irengera umuntu n'umwe. Amatongo ya paruwase nk'uko aserukirwa na diocese yose aserukirwa na musenyeri yose arafise ibicapo vyayo. Tubajije uruhande rw'abariko barubaka muri ico kibanza naho banse kuvugira ku vyuma vyacu batubwiye yuko bobo ngo bahawe uburenganzira bwo kubaka atariko bakirindira urubanza rwa sentare. Kuba Kristo bari bishikiye muri ico kibanza umwe muri bo twaramwegereye arashikiriza ico asaba inzego z'ubutungane. Dusaba abajejwe intwaro n'ubutungane ko bari badutunganiriza bakaduha n'amakaratasi yemeza yuko twatsinze badufase badusikirize. Turondeye umukuru wa quartier Ruziba Omer Manirakiza akaba yatubwiye yuko ico kibaza kizi ati mbere yarasavye kuva kare yuko ivyo bikorwa vyo kubaka muri ico kibanza vyoba birabangiye. Mwomenye yuko abajejwe umutekano bategetse yuko ibikorwa vyo kubaka muri ico kibanza vyoba birabangiye. Donatien Nzobonimpa, Sedicom, Paruwase yitumwe mu Matereza w'ikarikuta mu Ruziba. Tukiri mu gisata c'imibano ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 Myandagaro harabaye urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi ugwaruka rwo muri paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda hamwe n'umugwi Kotokoto FC w'abamizima mu ntumbero gukomeza urukundo ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri muri paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda. Idonido na Alexis Niyonkuru. Urwo rukino rukaba rwatanguye isaha 9:30 aho mu mwanya wa mbere w'urwo rukino waheze bose atanumwe afise intsinzi, ariko mu mwanya ugira kabiri umugwi Kotoko FC w'amizima aho washoboye kuronka intsinzi y'ibitsindo 2-0 vy'umugwi wo gwaruka rwa paruwase Saint Augustin. Tukaba twaregereye bamwe mu barorezi bari bakurikiranye urwo rukino baraheza baratubwira ingene babonye urwo rukino n'ingene bagwakiriye. No wagenze bisanzwe bose bagerageje yaba nyene mu rukino ko bigenda abana babegatsinda umwe, ariko mu nyuma aho ikiza cyambere cinjiriye abakinyi ba paruwase bagerageje guca baja kuzibira inyuma kugira ngo ntibatsindwe vyinshi hacabura abasatirizi baza kwinjiza niyo herere yaciye haba ico bituma badashobora kuronka igitsinda. Aba bakinyi ba paruwase bagerageje muri mako uravye bahuye n'abana bakinyi b'ibihangange baba batsinzwe rero ibitsindo 2 n'ukuri bagerageje kuri kote zose ndabona bagerageje kazi. Inyuma yabo tukaba twaregereye umumenyereza w'umugwi wa Kotoko FC Mizirima Asumani Juma araheza aratubwira akanyamuneza bafise k'intsinzi baronse y'ibitsindo 2. Twovuga yuko Kotoko yakinye neza shikaho ko yatsinze ibitsindo 2 ku busa wa paruwasi, naho twovuga ko onye ahubwo umugwi wa paruwasi wagerageje ariko ibyashoboze. N'umumenyereza w'umugwi w'ugwaruka rwa paruwase Saint Augustin Emmanuel akaba yaratubwiye ingene bakiriye ivyo bitsindo 2 batsinzwe na Kotoko FC w'abamizirima. Ko twihanganye kubera liste y'uwacu ni ari nabi ahantu hatwice cyane ni Mediane niyo itari ipanze neza, ariko twihanganye twakinye ibisindo badusinze sitovuga yuko n'ibisindo bihambaye cyane. Abibutsa ko urukino rwa mbere rwahuje iyo migwi ibiri ko bose banganije ibitsindo 2 ku bindi. Alexis Niyonkuru, Paruwase Saint Augustin ku bwa Sedicom. Amakuru y'ubutumwa abakristo bahurikiye mu mihari n'imigwi y'ubutumwa yo muri Paruwase Rutongo baratanguye kwigenekerezo rya 3 Myandagaro indwi yahariwe ibikorwa fond de travail mu gifaransa ucivugo ngo twubake paruwasi yacu, ndetse n'intumwa zo mu gisata ca diocese nkuru ya Bujumbura kijeje ubutumwa bw'abarayike zari zishikiye aho habereye ibikorwa. Ni nkuru ya Amede Hatungimana. Paruwase igirwa n'imihari nta bandi bana paruwase ifise, paruwase niyo muvyeyi wanyu. Ubwo nibwo butumwa nyakubahwa Patiri Jean de Gracias tuhabonye icegera c'umukuru wa Sedare muri diocese nkuru ya Bujumbura yashikirije urwaruka ruhurikiye mu mihari y'ubutumwa muri paruwasi ya Rutongo aho bari ku kivi mu ndu yahariwe ibikorwa mu civugo twubake paruwase yacu.
Ivyo bikorwa bikaba vyatanguye ku munsi wa mbere igenekerezo rya gatatu bikazoshika ku munsi wa gatanu igenekerezo rya ndwi Myandagaro. Ibiriko birakogwa navyo akaba ari gufyatura amatafari azokoreshwa mu nyubakwa za paruwase, guseha umusenyi bawegereza ku paruwase no gutunganya ikirimba ca paruwase. Patiri Edizo Irumba ajeje ubutumwa bw'imihari n'imigwi muri paruwase Rutongo, co kimwe na Amede Hatungimana arongoye imihari n'imigwi muri paruwase bose barakengurukiye cane izo ntumwa za Sedare ku kigoro bagize ko kubashikako n'agakemanyi baje bibangikanije. Mwamenya ko ivyo bikorwa bizosozegwa n'inkuka ya misa ku munsi wa gatandatu, aho urwaruka rutari ruke rwavyiteguriye ruhurikiye mu mihari ya Scout, Gisaveri na Kiro ruzoshikiriza indagano zabo basezeranire mu gatutu ngaho nyene kw'iparuwase. Amede Hatungimana muri paruwase Rutongo ku bwa Sedikome. Umuryango w'abanaguye muri Mutima Mweranda ho muri paruwase yitiriwe Stefano Mweranda yo mu gipolisi ubicishije muri Ministeri y'Indirimbo n'Umuziki Yaranina Hajimana ibicishije mu giteramo c'indirimbo ku munsi wa gatanu igenekerezo ry'indwi Myandagaro. Ni inkuru ya Eraste Kubwimana. Umuryango w'abanaguye muri Mutima Mweranda wo muri paruwase Stefano Mweranda baramutse baninaza Imana babicishije mu ndirimbo. Tukaba twabajije ubusanzwe serukira uwo muryango w'abanaguye muri yo paruwase ingene yabibonye ivyo bikorwa. Nubugira kabiri iki gikorwa kibaye ubwa mbere cari citabwe n'abakristu bakeyi, ariko aho mvugira aho no munsi nukuri abakristu bari babyitabiriye kandi babo wabona yuko bakeneye kugabana ubuzima, byarimwe ubuzima koko vy'ukuri. N'abakristu bari bashoboye kuza muri yo paruwase ko hari ico bagiye babivuzeko tubumvirize. Byari bihimbaye cyane, bari benshi, bari banezerewe, eka nyene urabona ko ari ahantu hari ubuzima. Urabona yuko mu minsi iri imbere by'ukuri paruwase yacu irafise kazoza mu gwaruka, nukuri twahezagiwe. Tukabamenyesha ko ico gikorwa kibaye ubugira kabiri kibereye muri yo paruwase Stefano Kubwimana Eraste ku bwa Sedikome. Abahurikiye mu muhari w'abasaveri barangurira ubutumwa muri paruwase Anamweranda barahuriye hamwe ngo bigine umuvunyi wabo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 10 Myandagaro. Amisa Kaneza aramenyesha intumbero y'iryo hwaniro. Inkuru ya James Nimpaye. Aha hari muri paruwase Anamweranda aho abahurikiye mu muhari w'abasaveri bahurira hamwe. Icatumye bahurira hamwe tukibwirwa na Anisa Kaneza, icegera c'urongoye umuhari w'abasaveri muri iyo paruwase Anamweranda. No musi kwibuka aho twatorana umuvunyi yitwa Laurent Mweranda. Uwo muvunyi akaba ari wo twisunga ngaha muri paruwase yacu nk'abasaveri. Hama twahereye ku nkuka y'imisa, ariko ico kiri mu bikorwa twategekanije aho tuko duhimbaza yubire y'imyaka 25 umuhari wacu umaze utangwe ngaha ari ku Musaga. Ni muri iyo ntumbero twashimye guhurira hamwe, nkuko hariho n'ibindi bikorwa vyakozwe imbere yaho, hariho inyigisho zagiye ziratangwa, hariho ibikorwa by'urukundo vyakozwe. Amatugiye ari mu mwaka wa yubire y'imyaka 25, mbega ko tubona abagiye amayubire bafise icivugo. Mwebwe nk'umuhari usanzwe urangura ubutumwa ngaha mu paruwase Anamweranda mufise icivugo kimeze gute? Icivugo cacu kivuga kiti à l'instar de Saint François Xavier annonçons l'évangile. Ukuvuga ko duca mu makanda ya Francisco Gisaveri Mweranda, umuvunyi w'abasaveri kw'isi yose. Icivugo kiri ku rwego rwa diocese. Rero nk'umuhari w'abasaveri wo ku Musaga dusanzwe dukukira ari diocese, nico gituma twaciye duhitamwo gukoresha ico civugo ca diocese yacu ya Bujumbura. Mwatubwiye yuko hari ibikorwa mwagiye murakora mu kwitegura iyo yubire n'ibindi muzokora, mbega ni nk'ivyahe bikorwa mwemeje gukora kugira ngo manda imitegura neza iyo yubire, mbega aho muzoyihimbaza neza rya? Hariho ibikorwa twimirije gukora nk'ibikorwa byo gutanga amaraso mu magranje mu muhari w'abasaveri bihuza abato n'abakuze. Hariho inyigisho twaronse hagati aho iyo yubire izohimbazwa itariki 6 z'ukwezi kw'icenda 2020, tukaba tuzobitangura ku nkuka y'imisa izohezwa ngaha ku paruwase yacu igihe c'isaha 4:30. Hanyuma imbere yaho turategekanije n'igisabisho ca Nevent tuzodushikana kuri uwo musi mukuru. Umuno mwaka wose wa yubire niki kimutumirira abasaveri cyane cyane abarangura ubutumwa ngaha muri paruwase ya Anamweranda? Nuko bokomeza rujya rukundo. Urukundo twiyemeje turukomeze imisi yose na hose, turugendera aho tuba. Abantumirirana bayigeze kuba bari mu muhari w'abasaveri baze barabe kuri paruwase Anamweranda. Umuhari w'abasaveri ntucagura, utora abato n'abakuze kandi bose bakorera mu bumwe. Nosezerano bamenyesha yuko mu
bitegura mu kuzohimbaza yubile y'imyaka 25 nkuko mwavyumvise. Umuhari wa Saveri muri paruwase Ana Miranda watekanije kuzohava batanga amaraso muri paruwase Ana Miranda. Nimpaye James Kigo kijeje kumenyesha makuru ca Sedicom muri diocese nkuru ya Bujumbura. Akaba ari ngaha nsozereye ko ano makuru. Shimire mwebwe mwese mafasha akanya ko kuyatega abiri. Shimire abagenzi banje bafashe kuyatororokanya. Audrey de Kaze niwe mwari kumwe kuri mikro. Nkaba ndabipfurije kororanirwa mu byanyu byose.